gushika nyuma kandi amakuru turiko turashikiriza ariko aravugwa muri rusangi hano mu muziki ndundi tuje kandi tuganira amakuru ariko avugwa kuri SAT B ndetse kandi na Bag Nice so kubafatanya n'amakuru ubona ko abantu bashobora kuba baravye kuri page yacu ya Black Media iza ko mwabonye amakuru atandukanye twagiye turashira ku ya SAT B amakuru kandi aza kuba afatanya n'amakuru ya Bag Nice nuko SAT B yatanze ubutumwa bumaze amasagira kuri atatagize ati banza mureke ndabige ko gato naho mwamaze imyaka mungaragura ngo nta concert nkorera ku mugabane wa Burayi umwaka wa 2024 natanguye concert ya mbere Belgique iruta izo mwakoze zose tekana rero mubahwe imari ni amaperiode abamaze imyaka bandi hagagura muri izi kandi nabo bariyizi uyu mwaka nta mpanuro nkeneye murakoze uno ni SAT B yatanze ubutumwa bwana Bigi na Rubambo urabona ko n'ubutumwa bwatanzwe nk'umuntu afise ishavu ku rundi ruhande bwatanzwe kandi nk'umuntu afise uwo ariko arabuhereza bwatanzwe kandi nk'umuntu azi neza ko abaza kubwakira biyizi donc n'ubutumwa ubona ko yatanze nza kubufatanya no muri Empire tufatanye kandi na Bag Nice tubigirwe ahubwo butumwa kuri Benase bwose we buraba cyane uzo buraba ndamukubwira uwari we Fablo ya nawe araza kujamo sinzi ko umaze bimwe nayivuze kare sinzi ko umaze iminsi urama abantu bari mu Bubiligi no mu Faransa umaze iminsi ino minsi 35 nyuma y'igitamo ca Big Fizzo yacaye itaki 31 mu mengo catagize ngahe 31 na 30 na 14 donc chambe 14 mu Bubiligi nyene kicanyuma 31 niyo cabaye igitamo atarosa abantu Big Fizzo so byavuze gute donc we yavuze ati banza mu ndeke ndabige ko gato ndabige kandi ndabige kwige ndabishimiye ko ndabigeko muri baki ndabishimiye ko naho mwamaze imyaka mungaragura ngo nta concert nkorera i Burayi aho nyene nari tumuzo mugaragura irazi kandi yavuze ko biyize Big Fizzo nitubiceko nibisanzwe yarabivuze igiciro nyinshi avuga ati tuwewe yatekerezo cha mu underground kubera yuko bwahevuze yeko mutenye mu direct mukonye ati we ntwa sibonye ne gusa bivuze mwa bifite nayo mu hari hejuru yari imwe nawe nyene ati ne wacari ngaha mu Burundi ha uraja ubibona ati bandi nabo bati nabatuye bawe ba Dramati ba Dabojena kiri kwati baragiye bagutanze kuja muri Belgique we wacari ngaho atekereza ubu rero kuri show ya Big Fizzo vyavuzwe kubabuza abantu ati impamvu ya mbere yatumye yabura abantu bivaye nuko watinye igitamo yavuze ati habaye communication mbi cyakabi naco promotion ntigeze iboneka ivyo bashinja cyane ya Big Fizzo y'abantu bateye igitamo bose muri rusange ati izagira promotion kwi ati niyo mpamvu abuza abantu rero atavuga ati jere yose nabigiye ku bugiye akavuga ajanye n'igitamo cawe ca Big Fizzo cyamuganirize ati jewe rero mu ndege nawe abantu gusuma mwese nagiyeyo gake ngendayo rimwe ngendayo mwese mwaragiye ariko jeje nagikoze nza gusuma mwese normalement ubutumwa ninde yari gukapa umuso hagati y'umuririmbyi na nyine gitera normalement ibitamo vyo hanze ingena bivyo bibonye bigwa promotion n'umuririmbyi promotion bisanzwe n'umuririmbyi gusumba nyine gitamo kuko hari hanze wewe nta radio afise nta zina afise nta kini kene namwe banazinanye muri entertainment we n'imitayi yawe nyene biranazimbye kuburyo atopfa ku vya fronta birumvikana ariko birumvikana cyane kandi promotion ntayikore ibavu bikora muri de gusiga gituma muri vyo wari kuri terenga ari aba diaspora bose barama media mu Burundi burya mwe muzi ko abantu bambe baramenya makuru menshi gutusumya natwe tubamesha makuru nano hanze abantu hanze se no mara boss wacu muri Black FM nimba umuntu wa mbere azi entertainment wowe wicenga kuri microphone mugabo uzuvuga ikintu atazi nta muntu bizokunda biragoye mugabo wewe twicenga turi mu Burundi we abizi byose nta muri zimwe atazi isore ziwe nta muri zimwe ataramenya nta kintu atazi so wishimize bajye bo hanze baratumenya ama media mundi akwikora wavye na statistique ya Black Media canke ya TV online canke yatandukanye ngaha abafana ba BELLE dufise ngo hanze so rero ibiko ama promotion ko mu Burundi apana hari so rero ama promotion higeza kogwa niyo mpamvu bizabuza abantu promotion z'igiteramo so kwisa tubire kuvuga ati jewe mu ndeke ugiye mu BELLE muza cyane n'ibintu zenye ajana nibihe ejana nibihe
habwe cyamucuro hamwe umuntu yigeze kumbwira wa mumesha makuru Emi yavuze ngo gucimaka no gucimaka ducimaka barakumara so message twumvirize ducimaka yagize ati banza mureke genda bigiye ko kwere bisiba ngo ndabigambe ko gato naho mwamaze imyaka atari meke mungaragura ngo nta concert nkorera i Burayi umwaka wa 2024 naratabuye kabisa concert ya mbere Belgique iruta izo mwakoze zose tekana rero mwubaha imari ni amaperiode zira kintu kimwe nibihe abamaze imyaka bandi yagagura muri iyizi bariyizi uyu mwaka nta manoro nkeneye nta kwisigura uzi kintu kimwe ducimaka tumuronde SAT B aratumara tumuronde SAT B ducimaka mugimbe ko tumuronde tugira amakuru ya BNS tubaza kuyamubariza hamwe kugira ngo tubazize kiyo post yabwiyende canke yerekeye yerekana cyane gose no post chombe ko ari ya Big Fizzo iyi ni nyishu yihuta kandi ubona ko itahuye ariko ambavuye nkuko biga bivuze tugiye gukora amakuru ya Big Nice nawe tuyabwira abantu tuzo kuyamubariza ko hamwe Big Nice menshi baracazi ko ashobora kuba ari muri Empire mu gituna ko ni Big Nice nawe guma atanga ubutumwa ku ma réseaux sociaux ubutumwa yatanze amaze ko yarabukuye ko tanze ubutumwa agira ati muramaze kwicwa n'uwawe pourquoi la jalousie uramaze kwicwa n'uwawe uramaze kwicwa n'uwawe isi irahindagurika cyane tugere bukebu nyene uramaze kwicwa n'uwawe tumeha pasteur wawe ni aho niho nyine ariko uravyumva uramaze kwicwa n'uwawe wawe wa BNS wiwe wa BNS n'uyu ako ni SAT B turabizi haba mu muziki haba no mu buzima bwiwe uretse ubu bafite n'umwana bafite n'umwana Muzikwica n'umwawe yamwishe gute aruwiwe ko yamwishe gari yamwicisha igiki cyangwa kana gatoyi kuri Olise umufite yavuze ati kumushira BNS mu ndirimbo yanje cyangwa hafi umwaka wose umwaka naramurondeye ndamubura kubera yari muri management ubu nta kimwe management ariyo mpamvu nace ndamurondera arishira kiza maybe usanga bacica kumurondera bati wowe ijya ndimbo wagiyemwo utasinya amasezerano ya management imeze gute nandi makuru ufise nuko rugavuye muri management uyu BNS nyene bataramuha konte z'imbuga ziwe ariyo mpamvu ituma birenze urabizi ko yo ariyo mpamvu igenda ariko vyagenze yo ariyo mpamvu ituma ino post yarafuditswe iyo post barayivugwa ariyo mpamvu ituma BNS ndirimbo daso indirimbo puloma kwa atama konte afise ari muri na Facebook nayo ya Facebook izeni sawa okay navyo nka YouTube cyangwa ama digital platform sinebwe buno butose bwa buheze mu bimace bana ati pourquoi la jalousie bamufite jalousie isi irahindagurika cyane ati abana ya kandi aujourd'hui suis seul no management and I will survive I will survive so rero avuga ati nta management ifise no muri kubaho ntawo nkirimba kandi ngomba kuba ibi nta sano bifitanye n'amaposti tumaze imisi azunguruka yatumye habaho ubwanko bwa SAT B na habaho gucanamo kwa SAT B na Amiba iga nivyo yese nayo vuze ubuherutse ivyo ko vyataga kuva cagetse ma match yantuze bede hari n'undi ukiro kwategurwa yandukiro kwategurwa nimba warabiravye hariho uretse kiyo yayideletinze babagabo uretse kiyo yayisiprimya akayikura ko ku rubuga rwe rwa Facebook BNS hariho post ikiriko yanavuze ko ati I'm single si tu es prêt nous rejoignons l'équipe uje mu bandondera hamutsindire hamugire gute hamutsindire utsindire none mbaze hagati ya SAT B tuvuge ko Big Nice turazi ko yavuye muri Empire SAT B yo bari karamurondera kugira ngo none agaruke muri Empire ikyo gihari ndagusigurire ari guhana ndagusigurire bimeze je navyibonye ngeje kwikene byo SAT bavuga SAT B ntashaka ko Big Nice yitwara nk'umuntu yavuye muri Empire ashaka muha agaciro gusa na office siri ntahuye ntashaka ko yitwara idetermina nk'umuntu yavuye muri Empire kumva zuko SAT bazikomeza kumukwegera n'ukwegera gute Empire isambutse yose ntamwe isambutse yose deje which means Empire nta kintu kimwe gisigaye nta muririnje ntaki umvisike ku izina azosoka kuvuga kandi ngo ntuzari record label gute kata muri ivyo ariyo cyo cyabe cyakabiri naco BNS bad abantu bose bazi ko abana SAT B aricyo kintu cyatumye Gitega burya SAT B yavuze ati
je nawe yumvereza pa umuntu nabimbwiye bibaze ngo je Bernise ntidupfa kubera ko ngo tutakiri ko tugikundana habwo ko abantu bazi ko tugikundana ukuntu yitwara mu bantu bizotuma je bambona ko credibility umva wavuga ati bikamwicira izina izajyanisha ko giye nonekana ngo biki nibiki mu gihe tutaravyanonsa ko twavanye ateguza kunyubaka nyubahiriza apara kuzajana umuntu wese wahuye nabo baza gufata ama video agira ibiki nibiki cya muri ibi no ibifoko Bernise amenya ko jenda umugabo wiwe nubwo twavanye ntibiraja kumugaragara nabanza rero yitware nk'umuntu tubana niyo byamubabaza bagira none barambikanye impeta umwabanye mu nzu ikintu kinyangira kingahe mukanavyana n'umwana Liam kabo rero bavanye kuri beef komeye oya beef uzudane oya kwishurana uno munsi Sat B karika sufferinga ku vyabaye nibaza yuko agomba guhagarara nk'umuntu w'umushinga ntakamenya ukuntu abibamo credibility watigeza kuyitakara zabi ati nawe yogira gute nawe bavyanose batavyano maybe yashaka bagiye bashaka kwikwa kuko na Bernise ntazo kwihanganira umugabo wiwe ntazo kwihanganira yuko yahamwe byo kwihishahisha kwanye usanga namba ntashaka gukundana neza mugihe bihishahisha ntibikunda kandi bwembe baravanye ni kurya nyene Sat B yanka ikintu gisigaye no gupambana n'izo mbuga ziwe twibukanye yuko no kuri nani Miss Erika kiriho nawe nyene ku mbuga byagenze nkuko bari abagabo muri Empire n'abantu bambere bazi kugira baje ari abantu bazi gukoresha amategeko cyane gose na cyane ku bintu byo gusinya amakontra amategeko y'abarare byibuka kwa Benturo kuntu bamusunitse hari akantu ubu rero Bernise avuyeyo yarasanzwe ari n'umukenyezi wa Sat B sava shofe konatari sava shofe hasho no kuja mu ninzira havuga ati karonje mpashi ntuze ingegera ubwo turamuronka Sat B bigi kadochima ka tumunondere bizima bakari karam turama bafre n'amabuye ariko all in all cyo kubesha coco nuko turamuronka tunayaga nuko ku kibazo ca Bernise na Sat B ari kibazo kidasanzwe kinini cyane wanashaka uko muvyibaza kuko niyo post ko yavuyeko buganye hakoze bidasanzwe on sait jamais kugira mu convaincre ati futi yo post soit bashwanye soit bamubwiye nabi soit bamutegetse bakamuka cyangwa bakubwiye cyangwa nawe bwiwe soit yishe nivyo yaragomba gukiza Bernise soit désormais cyangwa naho yanyarukije ibintu akogota okay kubwishavu aza kubwijavuga Sita bimugira ikibazo kuko niyo zakuvuga ibintu nk'ivyo nyine kimufitiye imbu namwe ari gihe bavugana nk'aba ex ex ni hatara bibi kandi wibuke yuko mu ex no mu yaragize ati ndiruhukiye ndarusuyundi amipanaza kuvyivangamo haba ibintu hakwa kuja mu bintu vy'ibipasi ubunyi aracafise stress y'urukundo nawe nyene kwa je tuzobira amashow agiye kuzaratangura aba there we go anyway Sat B nshaka kumutora mugabo imbere ko tugaruka kuri Sat B nyene yagaragaye muri show ya Bernise agaragaye muri show kandi yayipromotinze yagaragaye muri show yo mu Kanyosha muri Hesansi nk'ivyunguka muri management ni bimwe nababwira ati abagabo muri management bo muri Empire murashaka kwerekana officially yuko Bernise ave muri Empire abo je ndibaza kacho kintu shatumye bamuhamagara kugira ngo babazibira amaso y'abantu ntibashaka yani ko Bernise akiri muri Empire nivyo bashaka nivyo bashaka kubabishya baramuhenza aragenda nshaka kuja officiellement rero inyuma y'ino ndirimbo isohotse maybe ya ino ndirimbo controller kuko bazwe bamuje kwija kuva kera bagaci bashavuza nange bati je yakore mu mbuze kuja mu ndirimbo cyakondera nkura jewe rero why jaruzi kuko je ziko biri kose iri side y'umuziki ko niba mugiye jaruzi nimba ironke nk'ibintu nka 5 canke 10 yinjiza amahera ntogiye jaruzi umuntu kwico kintu ko ni ivyi wiwe mugabo ati pourquoi la jalousie kasi nk'imwe management arika kuva ku side y'umuziki soit Bernise akoze ikintu cy'umuziki batagishimye soit ibintu nk'ivyo je tumavuga ati biga nibi reka turindire tuzogena tubatoreza rimwe na buke kuko nk'ubuti nturazi yuko Bernise kuvamo ntituzi yuko be yarishe contrat canke kari contrat yaheze bakamupropoza gusinya iyindi bigakutana n'ibibazo birimo vy'inkondo hama agacavuga ati dupinise tumukorereko nta nakimwe tuzi muno mwanya mugabo ikintu gihari kano kanya Bernise kubateye muri Empire vraiment bigomba guteza umuhagararo kwa umuduru akavuyo kwa umutekano muke kuko nko wabivuze Sat B wasigaye wenyene ni arashobora gusinyisha abandi bantu lebo nishaka mu umuntu umwe
Sha nta muri byo muri zo gusinyisha muri kandi biragoye ko tuba dusa gusinyisha umuntu muri irya lebo kuko ubu dukora akwije kondisiyo yifuza kiretse bano bana bigendesha mu ibarabara dufise ubu kuko aba barimvyi bose izi young generation zose ntazitazi ivyo muri Empire nta muntu umwe atabizi ariko je kiyo niko ndibaza ku bijanye na Bag Nice ndiza ko gufuta ino post ashobora no gusubira muri Empire oya sico nta kuntu yojayo mugihe Ben Nice asanzwe ari kumwe n'undi mugabo kuravyumva ako umugabo ntazwi umugabo yo kureka umugabo arahari kuba hari ashaka yo kureka ukagenda abakozi b'umuziki no bazi icyo muziki cyo kugira undi mugabo cyasadura Ben Nice ico bagihejeje bo hagati yabo bararekuwe umwese gukundana mugabo ntibije officiellement niwe wumva nigihe ari wowe uri nyene Ben Nice wovyemera muziki niwe wofficiellement kweli tora micro uvuge ko wamurekura akagenda muri ex wiwe muri ex wiwe kandi bagaca bategeka yuko bitazofemenyekanye igira mikrofone ngo ntibizobe wishurekera none ndiga oya pana nka babandi bo muri ntuze ya bivuge muri reconciliation oya je nakivuze ko arigeze kucumva ikintu sindishobora kija kwijambo giba kitaguhebana rya mbere kembye minsi baravugana bati ariko mugabo bona makuru nyine mfise mugabo adafise tuyifate selo les ondes voilà selo les ondes n'amasource yawe bobo barashobora kuvuga ati twe twahebanye urumva mugaje ukasa n'undi mugabo ntushwanire nagasa n'undi mugore ntushwanire mugabo twe twinumire bari bahewe kibesto kubera yuko hari inyuma social media niki ndushaka ko zivuga puro mama canke na bagahebana kuko Ben Nice cyo kirunzi cyo niyizi ubwiwanje Ben Nice yamukinanira hageje kwa na Miss Erika mukinanira by the way rest in peace Miss Erika cyane akakwa Sad B ayesha kumenya nk'amezi 3 ari kwa Sad B ari mezi 3 ari kwa hari yaragiye cyangwa yatashi wabo bivuga ko mu mwaka amezi yabamuhiri wabo n'amezi aba kwa Sad B yarangana nkahangana muri make Sad B na Ben Nice bafise ikingo babanye kibesto voilà media itabizi n'ubu rero ntibashaka ko uretse ko Ben Nice yoba ashaka kwemenyekana kugira ngo yikure ko Sad B ki official nibihungabanya mu mutekano wiwe n'umugabo wiwe mushasha nawe mugabo ivyo ashaka kandi Sad B bakabona yuko bishaka kuzana umudugaro muri Empire urumva bica bimira nkuko Jene bazakata muduga kuko hari ibintu byinshi batazi aba bakunze umuziki mu rusange hari ibintu byinshi batazi kuri Sad B na Bag Nice bazi gusa ko bigize kuba bakundana cyangwa ko Bag Nice yigize kuba ari muri Empire mugani bazi ko nk'ivyo ashobora kuba barabaye haba batazi ko babanye na Sad B baguma heba nasubira bazi bisi bahebanye bajya mama we nce nibukana niyo mpamvu rero mvuga ko bashobora no gusubirana hewe no aho bigeze nibirebi yani we mutamu gasongo bebasha bazoyifuta canke izogumako bazoyifuta canke izogumako bebe we mutamu dusubira ko kweli oya ijya n'indirimbo nibisanzwe kurimba ni nk'ukwazo kwazo cura Diamond yavuze ati twege twahagaritse urukundo ariko business irabandanya umuziki Jean Courage abaririmbyi baba bari kumwe bakundana nabo bari kumwe muri label management ngase guciriyemo abena ntuzegeze ucura Diamond bazohebana kumwe barabana mu maso mu yandi uko oya ucura Diamond umenga barasavye ikigongwe abantu ze byari ivyo muri Zanzibar ko bitari ivyo yego barasavye ikigongwe akubita aroso yakurikiye rijya kete Zucu yari yasohoye umwe muri bo babiri yasavye ikigongwe muri public Zanzibar mugabo je kintu ushaka kuvuga ni ikihe Jean Courage cyane gose abayimvyi bakundana hagati abari babiri bari muri label imwe canke muri management imwe birafasha urazi ko mu kiyo cyambere usinya ugiye ko label muri Afrika ni yahe ni Marvin ya Don Josas Don Josas iransi zizi ni Don Jazz mama gari ariko yansika label muri Afrika ni Marvin ya Don Jazz ya label ugiye gusinyamo kontra uri umukobwa kondisa kugira ya mbere niyo kundana n'umwe muri bo n'uwindani atari ivyo uba wowe icume yacoco niba ufise umugabo hanze heba muramuheba canke naho aze muri label hamwe bamucacinga ugayinjinda hano uri umuhungu the same kandi uzondoheza konje wagakota mu mwaka we ntabirebi kese gusa ubuzamya kumuriha ugomba usohoke kuko abo ati zenda guya kontra uzonda ko spendika kamanga no ku mwaka
buri kwezi hama mu kwezi ugiye warusizoye kuko wowe ibi usinye egare hit Ega mujama ko numvise yuko par contre utemeye gukunda numwe muri bo wa mungu cyangwa umukobwa urinda uve uri single rero n'umunini kwenye sofa ufatiwe hanze uri hamande asha igifovya urumva nuko bigenda bose agenda ari bose bajana kwa ba Wizkid bajana abantu hunze na batiwa Savage urumva mujya mujama yurubatse kweri umva reka so ibaze mu kuri Noel yatanze miliyoni kira muri wose muri staff muri no madora para miliyoni wa madorare bro yasohoye hafi miliyoni 14 za muri staff barivyi batandatu 6 miliyoni abakameramani abafotografi abaki umuyo muri yo urumva umuntu nijo mpamvu niyo tijyo muri nijo muri umuntu uzeye ngo yarigenga ubu so rero bigaba bacege benshi baragiye ba Wizkid batiwa Savage bajye bose baragiye bajye barasohotse bwo usohoke rero singa bya Diamond ntango umuriyoni w'amashiringi wa muhinotse kwa kwiruka anyway so rero ikije ukunda no bindani biba bikenewe kugira ngo double ubutunzi ntibusohoke neza cyane kikabi naco aramabanga gikomeye cyane n'amabanga amabanga uko bajya biye abarimvyi baterana hasi shobora kumenya ibanga ryo muri implant ndo muri Bantu Boy impanga isekura hasi yose umwanya muto so nuko uko vyifashe kwa Berg Nice nuko bitameze neza hagati we na SAT B